Ndabaramukije groupe mumeze gute mwiriwe neza guhama hariho akantu aga opportunity canke se platform canke se akantu kariko karatanga amafaranga ako kantu kuvyukuri nakinjiyemwo satatu zo mu gitondo ubu turi saa 9 n'umunota umwe aho umuntu umu manager wako ahejeje kumpa amadolari 4 y'ubuntu urumva yuko ari akantu gakora neza rero ako kantu ku bantu bari muri groupe yanje ya WhatsApp nakabahaye ariko nimba utayirimwo ndagusavye ngo uce muri description y'iyi video uce winjira muri groupe yanje ya WhatsApp kugira ngo amakuru yose uzoza urayatora ku gihe rero ako kantu vy'ukuri kariko karatanga amafaranga ku vy'ukuri yego rero iyo urabona yuko namaze kuyaronka narotiyemwo amadolari reka ndaberekere muri Trust Wallet gusa ntimunseke fyeyo dukeyi ntimunseke kabisa hama nuko bimeze reka twinjire muri Trust Wallet sasa re muri Trust Wallet hengaha urabona yuko nafisemwo amafaranga amadolari 8 n'ibice urabona USDT ehengiyi USDT rero reka twinjire kugira ngo turebe yuko izo dolari zitanu nyene zaje urabona yuko uwo mfise ka amadolari 5 n'ibicindwi ariko narifisemwo idolari rimwe n'ibice 73 urabona ko hiyongeyeko amadolari 4 reka rero urabona yuko ngaha bakwereka yuko mpejeje kuronka insta ubu nyene mpejeje kuronka amadolari 4 today urabona mpejeje kuronka amadolari 4 mu kanya baguhanura urabona hashika 3.99 sawa rero ku bantu mutariko muragakora ewana ni mugakore reka ndakabahe ndaba muce muri link muri description harimo ama link hariho link yo kukinjiramwo na link yo kuja muri groupe ya WhatsApp ndibaza rero murabona kumukinjiramo uraza guca kuri link natanze muri groupe canke se muri description uyifyonze ko directement iraca igutwara muri Telegram nkuko bisanzwe rero tugeze muri Telegram kuri bashasha urategereza ntucu ufyondagura ivyo ufyondaguroya urategereza ngaha musi hakaza ngo start je rero ucu hafyonda rero kubera ko je namaze kugira reka ce fyonda ngaha handitse ngo play now ndahafyonze rindira loading guys bisaba ko vyukuri kuba ufise connection zikwiye reka rero mu gihe turindiriye ko loading ikuguruka reka ndabereke ibintu duhejeje kuganira na manager w'iyi nozeya sawa hama rero ngiyi naciye mbona nyandikiye turindire gato yi connection kuvyukuri sikirenga sawa rero aha yanyandikiye ngo hello, are you free now? tonweb3 chief financial office urabona yuko ari umushefu wa finance muri iyi tonweb3 ngo we have found that you have invited friends to join. We will give you a referral bonus for USDT which will be given to you for free. This bonus is only for you, not for other. Urabona yuko kubera ko ninjiye nkaca ntumira abantu baciye bampa ama USDT 4 ariko aha barambwira ngo sikuri bose ahubwo ni kuri wewe kubera ko ninjiye ca ndatumira numva nagatanguye saa 3 ca ndongera ca ndatumira n'abantu baranyumvira barinjira urabona yuko baciye bampa USDT 4 barabandanya ngo you can withdraw money direct ushobora kuyarotira ubunyene but we have a requirement that you must share the withdrawal certificate with your team so that more people will register with your invite link to make you earn more. Urabona bariko barambwira ko ninabasharinga withdraw yanje bashobora kwinjira ati kandi iyo binjiye kuri link yanje bituma ndonka meshi ngif they okay urabona yuko ni vyishi urabona cyane ndavuga hello ndamwishura thank you so much ndavuga ati murakoze cyane acarongera ati yes you are welcome to join ahambwira ati muri sanze pu I hope you continue to work and hard that you will earn more bonus and USDT dollar ati ndizeye neza yuko ugira ubandanye ushiremo imbaraga ukore kandi ndizeye ko ushobora gukorera ayarenze meshi muri make naciye nsimbira muri Trust Wallet kubera ko nari namaze kurotira ndebe ko yashitse ca nsanga ntiyashitse ndavuga aho bya bintu byabo n'ububeshi baraduhenda cyane mwandikira ati bar naciye ngira kuri iyi message yanyandikiye ati naho nyandikiye mugabo sinigeze mbona withdraw yanjye muri Trust Wallet mugabo naho nayarotiye sinayabonye muri Trust Wallet acaranyishura ngo check there that you have a withdrawal money, please share the withdrawal certificate with your team so that more people will join your invite link and you will earn more commissions and rewards. Thank you. Abona yaciye anyereka
iyi address wallet ni yanje, acarambwira acarambaza ni yawe. Acavuga ati so why are you withdrawing money, ngumva yari karambaza ni yawe imeze gute kutayabona, candamwandikira I get it, ndayabonye amazing. Akacambwira ati we teach you how to make money but you are hehe ni hatari nyene rero bana twavuganye vyinshi, urabona kari vyinshi rero nariko ndababwira kuvyukura aka kantu kari seriye ku muntu yumva yo gakora nagakore nuko mbona connection za sengo kuguruke ndabereka ingene gakora n'ingene bimeze, ariko kuvyukuri mubone yuko gakora kameze neza. Ubu urabona yuko USDT zanje zamaze gushika muri Trust Wallet, aho urotira hose haba MetaMask haba Binance hose ewana tayari biguma bikunda. Ego rero reka nongere ndakanda kugurura ndebe ko gakunda kugira ngo ndabigisha uburyo ibintu bimezemo. Ego ndibaza rero murabona yuko ibintu bimeze neza. Ego murabona yuko twamaze kukinjira nuko kameze. Iyaranje ukora aya matask uyamaze uce kumina rero naha kumina urabona n'amasaha ari karagira. Mugihe rero uhafyonze ngaha baminira amasaha ntagire ntuburatangura kumina, rero kumina naho nuko bimeze. Hama rero aho urotira ndibaza abantu murabimenyereye kuko ni zibiri ingira dufise zimeze nk'iyi nyene. Iyaranje ukora amatask uhejeje naha abarotirira uraja muri mi samwihangane connection sikirenga kabisa. Uraja muri mi umaze kuja muri mi urabona jewe mfise amatone 12 ama USDT nayo bampaye nayarotiye. Ubu nta USDT mfise kurotira rero uca ngaha kugira staking, uca ngaha gufata amatone yawe kugira ngo uyahinduremo ama USDT naha. Reko vyukuri bisaba Uwufise amatone menshi kugira ngo uyahindure mu ma USDT. Nk'akarorero hari ukuntu ushobora kuvuga ati ndafise amadolari ariko nshaka kugira ngo aka kantu nze ndamina vyihuse, hari ukuntu bashiramwo ugasanga ibintu bimeze neza. Rero hama rero aha murabona aya matone 12 mfise nshaka ndayahindure mu ma USDT. Urabona tone imwe irimwo 0,009 dolari. Urabona aya matone 12 harimo amadolari 1.10 wit. Urabona yuko aya ntashobora kuba convert kuko ushobora guhindura amatone 500 niyo ushobora guhindura. Reko umuntu yakoze neza arashobora kuyaronka vyihuse. Rero ndabinginze guys ni mugakore ewana mwinjire kuvyukuri mugakore aho mutumira abantu kuba bishoboye naha gutumira abantu ubatumire hama umuntu biza kwankira kuvyukora arambaza ndamubwire. Rero hari ikindi kintu abantu bakunda kwirengagiza hari ikindi kintu abantu bakunda kwirengagiza ikintu ca reka tukirebe ngaha